userukira Fopabu abaza ati beko ari ibice usanga amazi akiri menshi ibyo tuvuga tuti na periferie iri hafi naho batubwira ko imvura z'abatari nyinshi cyane tibega mo giriki abantu baba muri ibyo bice nta nobwira aba bantu bonyene ariko nokibwira abarundi bose yuko dufatanije n'ikigo OIM turiko turategura ico twita cartographie des risques no kuvuga yuko aya mangenge manini aduhanze tugiye kuyashira ku ikarata ku buryo tuzomenya tuti aha naka hari amangenge makuru cyane manini amanaka ari naho rero abafata ingingo bazo kwishimikiza iyo karata kugira ngo bafate ingingo nk'aba rero mu bice birimo amazi menshi kubera ko isi yaho nyene imeze nka cyane mu gice ca zone ya Gatumba aho usanga isi yegereye cyane urugero rw'ikiyaga Tanganyika ni naho abategetsi bazofatira kugira ngo bafate ingingo bavuge bati guhera ubu abantu baba mu gice kinaka tugiye kubimura tubimurira ahandi. Ikibazo rero ciwe mu kucishura umucaguza iyi karata izobiraba amangenge atari amazi gusa ahubwo ari n'ayandi mangenge manini aho rero tuzostuma leta y'u Burundi ishobora gufata ingingo zibereye kugira ngo abantu bashobore kubaha acana handi. Nyakubahwa yatowe n'abene gihugu ngo abaserukire yabajije ikibazo kijanye n'ivyerekeye ivy'agatumba tibega kubera iki musa nabidoze yuko abantu bagize ico bakoze babikoze cyane mu gice kimwe kandi hariho n'abandi bene gihugu bahuye n'umwuzuriro uturutse cyane ku mazi ya Tanganyika yaduze. Yibuke yuko n'ikirimba cy'umukuru w'igihugu caragiye gutanga ibintu imfungurwa n'ibindi mu Gatumba. Inama nkenguzamateka y'u Burundi nayo nyene yagiye mu Gatumba n'inama nshingamateka co kimwe rero n'abandi. Byabonetse byagaragaye nuko utwigoro twakozwe utwinshi cyane twaravye mu Gatumba. Twanico bituma twasaba rero n'abandi mugira ico bafashije bo kwiyumvira ahubwo ababene gihugu bahuye n'ibibiza ikiza cyo cy'amazi yaduze bari mu makomine atatu ya Rumonge ntara ya Rumonge hamwe na komine Nyanzarake yo mu ntara ya Makamba. Ibi rero icifuzo twaragishikirije abo dusanzwe dufashanya tukaba duherutse rero kuja kugira rusansuma mu Rumonge ni Makamba muri komine Nyanzarake kugira ngo turabe ivyo uno munsi bakeneye vyihuta gusumba ibindi. Naho haheze igihe barashikiwe n'ibyago nivyo twaragarukiye ku miryango amajana 234 turaha ibikoresho abanyeshuri bava muri iyo miryango mu ntara ya Rumonge kugira ngo baheze umwaka w'ishure nk'abandi bana. Ariko mwabonye ko uravye ibitigiri hariho yindi miryango yakozwe ko n'iki kiza. Ariko turashimira PNUD ko yaragize utwigoro ko yarahaye uburyo bw'amafaranga abantu kugira ngo bashobore kwisununura mu kubaho. Ico bikora nuko vyarabonetse ko utwigoro tutakozwe cyane nkuko vyakozwe mu Gatumba ari naco rero twatumye duhamagarira abantu yuko bogira ico bakoze. Rero turiko turegeranya urutonde rw'ivyo bakeneye cyane gusumba abandi abanyarumonge n'abanyanzarake tukibaza ko kandi turavyizeye yuko kunduiza abadufasha mu mashirahamwe haserukira Nations Unies canke amashirahamwe yazatwita les ONG zagiye kuraba ivyo bakeneye turizeye yuko bazofasha kunduiza. Rero tukaba turizeza yuko tuzogira ico dukoze ariko murumva ko utwigoro tutakurikiranye uko vyakurikiranye mu Gatumba. Yavuze ati mbere kubera iki bitwita amafaranga asubira inyuma bishika gute? Abafise ayo mafaranga baba bafise ikiringo bategeka ko bayakoresheje igihe adakoze asubira iyo yavuye. Numvise ko inzitizi
ahanini ziri ku matongo, itongo ritariho. Aranyemerera nawe nyene watowe n'abene gihugu yuko yagiye ku gatumba aho yavukiye ahimbagwa, n'abanyagatumba rero ntibahimbagwa ariko twobajana ahandi. Abahavukiye cyane bavuga bati ese ngo turonkera aho mudushira mugabo hafi yahamuhira. Twatanguye rero gushira guha agaciro ico cifuzo cabo, ariko nivyagaragara yuko nkuko umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya amatongo abivuga yuko hoba ari amatongo arimwo amatati, tuzovugana nabo mu yandi makomune cane komine Mpanda, aho twabonye yuko naho nyene hariho ikibanza tukazogisaba nyakubahwa buramatari w'intara ya Bubanza hamwe na musanteri wa komine Mpanda kugira ngo batwemerere koko nimba aho hantu hariho tuze tubajaniyo, kuko si kure cane yaho bavukiye. Hariho uwashikirije ikindi kibazo nabonye umengo kirandaba, harabayeho ibiganiro vyinshi. Ndibuka yuko twanahuriye no kuri televiziyo y'u Burundi na nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ikigo Ijebu, tuvuga cane ibituma aya mazi ya Tanganyika aduga. Ni vyinshi ariko nyamukuru turemeza yuko ikiyaga Tanganyika kiri mu gice kironka amazi menshi, kiri mu mabase yaronka amazi menshi. Uravye nk'uruzi rwa Maragarazi ruvuka mu bice vya Mabanda rukazunguruka rukinjira muri Tanzania, rukazunguruka Kigoma, rukazoserukira mu kiyaga ca Tanganyika, ruzana amazi menshi. Naho bovuga bati Rukuga usanzwe utwara amazi ya Tanganyika, itwara yazanywe na Maragarazi gusa, Rukuga ntigo yashora. Naho gotwara ayazanywe na Rusizi gusa ntigo yaheza, ko Rusizi ruzana amazi avuye mu Rwanda, avuye mu bice c'ubuseruko bwa Kongo, avuye mu ntara ya Cibitoke, ya Bubanza na Bujumbura, nayavuye muri Lake Kivu aza ari menshi, hanyuma agaca asesa muri bajya abantu mubona mu Gatumba. Rero uruzi Rukuga rusabwa gutwara amazi menshi, hanyuma n'ukuntu rwubatse. Rukuga iri ku rugero rw'imetero 772, hanyuma ikiyaga ca Tanganyika kiri ku rugero rw'imetero 774. Nukuvuga za y'amazi amaze gushikira urugero rwa Rukuga rishatangura gutwara amazi, ruca runeshwa kubera yuko haba hariko haza menshi cane gusumba aya karasoka. Igihe Livingstone na Stanley bahuriye ngaha mu Kabezi, niho dufise ibiharuro nyezina vyaho Tanganyika yatanguye kuduga, kandi baratubwira bati kuko igihe baje abene gihugu barababwiye bati amazi musanze agera ngaha ariko yaraje yaraduteye ubwa mbere mutarashika yagarukira hariya. N'imbere yaho ashobora kuba yari yaraduze ariko nta bitigiri bihari ntibandika, ariko kuri ico gihe bagiye barabona amazi aduga, babona yuko ari amazi agenda agaruka haheze imyaka irenga gatoya 50, iri hagati ya 50 na 60. Baravuga yuko ayaheruka kuduga cane, aheruka mu 1994. Hariho rero n'ibindi bituma ayo mazi aduga, kuko aya mazi menshi aca mu misozi itambaye, agahitanya ibiti, agahitanya ivu n'imisenyi. Ibyo byose bigaca bigenda mu nda y'ikiyaga Tanganyika, bigaca bigira ivyo abahinga bita la sedimentation. Ivyo rero biratuma naho nyene amazi aduga. Hanyuma hariho n'ibikorwa vy'ukuboko k'umuntu, abantu bariko barasatira amazi bakubaka aho amazi yoshwaye mu kiyaya, aho twita kuri plage. Waje usanga rero hariho inyubakwa amazi agaca muri yaja, agaca arondera hafokera, usanga rero yaduze. Hanyuma n'umushinga umumenyesha amakuru yabajije ati mbe mu cigwa mwatanze kumengo mwibanze cane muri iki gice cegereye ngaha i Bujumbura, ati mbega hagati mu gihugu nta bindi byarabaye. Twafatiye cane ku vyo ikigo Ijebu carashikirije bizoshika mu mezi y'ukwa gatatu, kwa kane no kwa gatanu mu mwaka wa 2021. Rero aha muri iki kiyaya twahashimikiye cane kuko bari baravuze ko hazoba amazi menshi. Aya mazi menshi acazanana rero n'imyuzurira, haba harimwo n'imiyaga y'igihuhusi, n'ivyo harazamo n'inkuba. Mwabonye ko natanze kamwe mu burorero bw'ivyabaye. Rero ni sinavuze
ivyashitse byose naho no bivuga nejo noshika ntaraheza nagize ico twokwita illustration bimwe mu byashitse hanyuma muri ngaha mwarabibonye amateleviziyo n'amaradiyo yaravuze kenshi ibiriko biraba muri ibi bice nerekanye za Rumonge za Nyanzarake za Gatumba ariko sikuvuga ko araha gusa mugabo birahamagarira abantu ko bo kwitaho cane ikibazo c'inkuba tukacicarira cyane tukagihagurukira sizi ko icyo twakora kugira ngo tugikore neza ko kucicarira cyo tugihagurukira ariko birakenewe ko abantu batangura kuvuga ibi kintu kiza c'inkuba n'ukuri ni ikintu iyo gishitse conona kigihusha ni ikintu cyo gukora abahinga nabo nyene kandi ndabasabe batwigire irisenyagurika ry'imisozi cyane cyane imisozi hanamiye ikiyaya c'imbo guhera za Kabezi ukaduga hejuru y'igisagara ca Bujumbura ugashika no mu Cibitoke muri bukari byashitse muri commune Mugina aho umusozi watevye mu kwezi kwa 12 2019 hariho n'abapfuye benshi abantu 28 n'abantu 10 tutabonye irengero ngakengurukira kandi na PNUD yadufashije kubaka inzu zabo bantu amajana 250 turiko turaheraheza hasigaye amajana inzu 70 kuko n'ahantu hakenya amazi twaratinye kubahisima kuko tugira tuti baba baca bayigurisha mbwa imvura igwira amazi azocaboneka baca baheraheza ace yinjiramo kandi baranadufashije no kubaka ikiraro cy'uruzi Nyempundu cy'ugushikayo no buryo bwinshi ico kiraro caguzwe amafaranga angana n'ibihumbi 70 by'amadolari y'abanyamerika no buryo bwinshi